Ico kibuga Stade Intwari kizoja gitangura kwakira inkino mpuzamakungu nkuko vyahora aho hambere. Abarundi bo kwitega kw'ivyo bizokorwa mu mezi angahe? Ikibazo kigira kabiri ni kibazo kijanye n'ikibuga c'inkino y'amaboko basketball cyategerezwa gusubirwamwo aho twita kuri Departement des Sports muri quartier asiatique. Nivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikena y'ikibuga ca basketball ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inkino bari bwafashe ingingo igihe hari hageze yuko bikorwa nyezina bitangura basanze ivyo vyigwa byerekana yuko hasabwa amahera menshi arengeye ayari yategekanijwe ahavuye kandi haboneka umwitwarariko w'abahoze bari mu ishirahamwe ry'abadandaza b'abarundi twa ACB berekanye yuko ico kibuga coba kirimwo amatati hagati yabo hamwe na leta y'u Burundi. Ico kibazo rero kubera yuko inzego zibijejwe ziriko zigica hirya no hino ni naho rero biyumviriye yuko hoba ikibuga kidasanzwe kizokubakwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none cyo ku rugero rwa arena ruzokinirwamwo inkino zitandukanye basketball, volleyball ndetse na handball arivyo bisigura kijya babaze bavuga ati multi sport. Rero ico kibuga basanze ko kibereye ko cyo kubakwa muri zone Maramvya. Batumirije iwacu ibibazo bine. Reka duhere kuri ico cambere kijanye na Stade Intwari. Nivyo ibikorwa byo gusubiramo Stade Intwari biri ku rugero rushimishije kandi udukundire tumenyeshe abarundi ko iyo bikorwa ubu biri ku musozo. Mu minsi iheze hariko hakorwa ibikorwa bijanye no gusubiramo aho imiduga izohagarara ndetse no guheraheza gushirako umusezero. Ubu umwitwarariko uhagaze mu gushirako amatara azoboneshereza ico kibuga. Ibyo birangiye twiteze yuko abagenduzi bishira hamwe mpuzamakungu umupira w'amaguru bazoca bashika basuzume bemeze ibikorwa byaranguwe kuri ico kibuga. Gutyo rero ibyo birangiye niho ico kibuga Stade Intwari kizoja gitangura kwakira inkino mpuzamakungu nkuko vyahora aho hambere. Abarundi bo kwitega kw'ivyo bizokorwa mu mezi angahe? Ivyo nabo bivugira hano kuko bizovana n'igihe ishiramo mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru rizoba rimaze kurungika abagenduzi, kuko imbere yuko abagenduzi bashika nitwotegekanya ko dushobora kwakira izo nkino mpuzamakungu. Ikibazo kigira kabiri ni kibazo kijanye n'ikibuga c'inkino y'amaboko basketball cyategerezwa gusubirwamwo aho twita kuri Departement des Sports muri quartier asiatique. Nivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikena y'ikibuga ca basketball ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inkino bari bwafashe ingingo yo gusanura kijya kibuga mbere butako buratanguza ibikorwa by'ibanze byo kuraba ibikenewe kugira ngo ico kibuga gisubigwemwo kandi gikwize ibisabwa ibibuga mpuzamakungu. Igihe hari hageze yuko bikorwa nyezina bitangura basanze ivyo vyigwa byerekana yuko hasabwa amahera menshi arengeye ayari yategekanijwe, bica bituma rero ivyo bikorwa birabangiriye gato kugira abo kwisuganya ukundi. Ikigeretse ko rero ahavuye kandi haboneka umwitwarariko w'abahoze bari mu ishirahamwe ry'abadandaza b'abarundi twa ACB
berekanye yuko ico kibuga coba kirimwo amatati hagati yabo hamwe na leta y'u Burundi. Ico kibazo rero kubera yuko inzego zibijejwe ziriko zigica hirya no hino, byabaye ngombwa ko naho nyene iba imvugira kabiri yo gutuma tubangiriye kugira ico tubandanirije ko kuri giya kibuga cyo kuri Departement de Sport. Hanyuma yavuye kandi aduga ku kibazo gira gatatu abaza kubijanye na salle multisport yategerezwa umugambi wo kubaka hajya ku kibuga cyo muri Sesinga. Ico rero eka ndagifatanye imbere n'iki kibazo yabajije bugira kabiri mu kurindira yuko leta cyangwa inzego zibijejwe zitanga intumbero kubijanye na kijya kibuga nyene cyo kuri Departement de Sport. Ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu nkino bwarabandanije burondera ibindi bibanza bibereye kugira ngo hubakwe ibibuga mpuzamakungu by'inkino z'amaboko. Ni naho rero biyumviriye yuko hoba ikibuga kidasanzwe kizokubakwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none cyo ku rugero rwa arena ruzokinirwamwo inkino zitandukanye, basketball, volleyball ndetse na handball, aribyo bisigura kijya babaze bavuga ati multisport. Rero ico kibuga basanze ko kibereye ko cyo kubakwa muri zone Maramvya, kuko twisunze ibyasabwe n'abifuza gushigikira leta muri yo nteguro. Ikibuga cyo muri zone Maramvya basanze aricyo kibereye. Ubu rero bariteguye mu gihe iryo tongo impapuro ndagatongo zaho zoboneka, bo bariteguye kugira ibikorwa by'ibanze ibyo twita étude de faisabilité bitangure. Rero ico kibuga cyari kigenewe Sesinga ubwa mbere, ubu kizohindukira cyubakwe muri zone ya Maramvya kugira ngo kize cakire basketball, volleyball ndetse na handball. Akabazo ka nyuma kaje kagana ngo karaba ikibuga cha Gitega cha basketball Gitega, uti ico kibuga kizosanurwa ryari. Ni ngombwa yuko dutahura intunganyo z'ibibuga nyene zimeze. Usanga hari ibibuga byegukira ubushikiranganje byo bujejwe ari mu inkino, ibindi bibuga gasanga byegukira intwaro ku rwego rw'amakomine cyangwa intara, ibindi ugasanga ari ibibuga byegukira amashure, abikorera utwabo, amashirahamwe. Rero kijya kibuga ca Gitega nivyo turacitwararika, ariko kandi abajeje intwaro mu ntara ya Gitega baracitwararika cyane kurusha, kandi turizera neza ko baticaye bariko bisuganya kugira ngo kijya kibuga gisubire cyubakwe. Murakoze.